jewe nakuze ndi imfura muhira sivyo hama nawe yakuze yitwa kari nk'umuhererezi mu bakobwa yari umwana wa papa na mama hama nanje nari imfura. Rero hariho vyinshi tutahurizako, hari uko yari ameze nanje nuko nari meze. Ndaguhaye nk'akarorero, yari afise ukuntu aba ashaka ikintu yagishimye, bana muriko murategura mariage muravuga ati reka tugure nk'intebe, reka tugure iki, yagishimye. Mu bisanzwe kuri jewe narorosha ibintu cane, hama nawe nkubona umenga ariko arabigumya. Donc kubera uko kuntu uwo munsi ari abagabo gusa, hama mvaho numva ko hari ikindi kintu gishasha nungutse. Nasa nk'umuntu yari yikoreye nk'itone nk'ibiro nk'amajana 5 umenga birakorotse. Yarageragura akabati hama agashikanya aramfotorera. Ndambwira ati oya ku kabati nane ndidogijoro ryose. Mugare rero ndagaruka ndiyumvira none hari isengesho nari narasenze ndabwira Imana nti Imana ndakeneye kuzoma umugabo. Mariage ntikogwa n'amafaranga. Amafaranga ni kimwe kiza gusahiriza kugira mariage biho. Muga mariage si amafaranga. Sivyo? Mariage rero mu kugira ngo ushobore kuzogira urugo gwiza, ikintu ca mbere urasenga Imana kayisaba. Kandi Imana tubwira n'Imana itwumva. Hama no muri wewe urumva kuri amahoro hahandi uri. Wowe undi wumva ko muri kumwe uri amahoro. Urashaka kumubwira ntego. Hama kandi ikosa kenshi abajene tw'amatuye ko turakora. Ikintu numva novuga SSH yamfashije, hari ikintu kimwe nabonye umuntu arabaho atazi ko yakomeretse. Hariho ibintu vyambaye ko naho ramfata kumengana ibintu vyo gufyina. Shalom shalom bene data tubana kwiyimbonesha kure SSH Burundi TV, turabaramukije mu izina rya Kristo Yesu. Turaguhaye ikaze wewe ubanye natwe bwa mbere kwinobonesha kure uru rubuga rwa SSH Burundi, ishirahamwe Kristo rikorera mu Burundi mu bikorwa byo kubaka umuryango unezerewe kandi ufise ubushobozi. Abamaze kubana natwe kuri website ya SSH baramaze kubona ibitandukanye. Dukora mu nkingi zine izo twakwita centre thérapeutique, centre de conférence, centre médiatique na centre missionnaire. Aho hose ibikorwa dukora ni kugira ngo habe kubaka umuryango unezerewe kandi ufise ubushobozi. Turabaye ikaze mu izina rya Kristo Yesu, nkuko duhora tubikora, tukabatumirira abashitsi, tukabana n'abandi batandukanye. Uyu munsi turamutse twakiriye couple nziza isa neza. Mumeze neza? Tumeze neza. Amakuru ni meza. Keshi bavuga ngo hakunda kuvuga umushinga ntawe umukenyezi yahotse. Habaye iki? Mumeze neza? Tumeze neza. Amakuru n'amahoro cyane. Ko mutuje. Ku bantu babonye ubwa mbere mushobora kubidondora. Shalom shalom. Ku mazina nitwa Nibasumba Roy. Umugabo yubatse karamutambukanye wanje yicicwe kandi nkaba ndumwe bakunzi ba SSH. Nitwa Claire Nkurunziza. Nkuko yavuze n'umushinga nayo wanje turakijijwe twaba turabakunzi ba SSH. Bwo bwa mbere mwumva SSH byari bigenze gute? Okay, nibaza kaje natanguye kuyumva avant. Nayimenye ndi mu nteguro za mariage. Ndayibwirwa n'umugenzi inshuti, arambwira ati mu nteguro imwe za mariage ndumva hano nifuza gutumirira. Arambrifinga d'abord yampaye teme ivuga ngo ni atelier tugomba kuzokora yitiriwe abagabo b'agaciro. Yari teme wumva umenga imeze nk'iremereye ukuntu ushobora kuba curieux
yo kumenya abagabo b'agaciro n'abagabo bameze gute, abagabo b'agaciro n'abagabo bakora gute, abagabo b'agaciro n'abagabo biyumvira gute. Yego nayimenye biciye muri iyo nzira. aho jewe SSH nayimenye bivuye ku mushinga ntayo wanje, donc nawe yatanguye kuyimenya hamaraza arambwira bivanye n'ukuntu nari mbonye igicapo aje azanye, hama mbona impinduka kuri we, naje numva ngize iyo nyota yo kuyimenya. Murakoze cyane, murakoze. Mbere ko dutangura reka dusabe mudushiye mu biganza by'Imana. Turagushimiye data mwiza, turagushimiye ko utugirira neza bukira bugaca. Twongeye gushimira umwanya mwiza wongeye kuduha wo kuba hano hantu. Reka mwami uzubane natwe, reka uze udushoboze, reka papa uze winspire ikirere, reka mwami ikiganiro kibe ikiganiro kizofasha benshi. Reka data wera uze usese mu mitima yacu, uduhe gutanga ibikwiriye n'ibibereye. Urakoze kuri kumwe natwe, uradushoboza muri byose, mu izina ryawe gira Yesu, amen. Amen, amen. Mwatubwiye ko wari umushinga ntahe n'umukenyezi babana. Roy, umaze igihe kingana gute wubakanye na Claire? Turakwije amezi 11. Ego tugira ubuntu bwo gushinga urugo, tugira ubuntu bwo kugira urugo. Ego. Claire, ayo mezi 11 avuze iki kuri wowe? Nukuri n'umunezero, narabaye mu bihe vyiza, novuga ko ari vyiza cyane, ndashima Imana kuko n'umugisha cyane kugira urugo, hama kandi ni n'umugisha cyane bivanye n'uwo mubakanye. Ego. Murakoze cyane, mumaze kutubwira ukuntu SSH mwayimenye, kuva muyijemwo ni kihe kintu maze kunguka? Reka duhere ku mushinga ntahe. Murakoze cyane. SSH novuga ko ari umuryango namenye nari nkeneye. Ikigira kabiri novuga ko ari ahantu umuntu wese akeneye kuba. N'umuryango umuntu wese akeneye kugira, kuko mpanda namubwira ko urugendo tugeze ko uyu munsi muri amezi 11 hariho impamvu nyinshi cyane zari gutuma tutageraho tugeze iyo tudahura na SSH. Ego byamfashije d'abord kwimenya, nkamenya ati nagize kahise akahe, hama kansigiye iki, ku buryo namenye ko kahise tugira gatuma tuvuga uko tuvuga, gatuma twiyumvira uko twiyumvira. Mu bisanzwe karaduha iyindi caractère umuntu atabasanga, karaguha ikindi gicapo, kuko iyo umuntu afise kahise kabi, ibintu mu mushaha wiwe novuga ko habivurungana by'ibintu runaka bituma iyo ari muri societe atabaho uko yagomba kubaho. Nkuko yabivuze, igihe Imana yaturemye turi abantu beza cyane, ariko aha iyi si bivanye n'ukuntu tubaho n'ivyo duhura navyo tugenda duhinduka. Hariho ibidutera kuba babi atari ko twari dusanzwe turi. Rero SSH umuryango wadufashije cyane kwimenya, kuko biragoye ko ushaka kubaka urugo utarimenya, hama ngo ushaka kumenya uwo mwubakanye ubwawe utarimenya. Ubanza kwimenya kwanza, hama ugashobora kumenya n'uwo mwubakanye. Ego. Mutuganire mugihura mukimenyana, igihe cyanyu cya fiançailles byari bimeze gute? Mbega mwe mumaze kwiga inyigisho za SSH, mbega ubuzima bwanyu bwari bumeze gute? Guhura ko abantu babiri bazokubakana burya ni ibintu umuntu daye ataba yanaplanifye, sinzi biba gake. Ego Jisna nzi kari we azomutambukanye wanje. SSH nababwiye ko nayimenye ndi mu nteguro za mariage, mugabo urumva fiançailles yacu yari igoye, hama kandi igora bivanye naho twaciye, sivyo? Igora bivanye n'ivyo twaciyemo, igora bivanye nuko twakuze, sivyo? Kuko burya abantu babiri iyo bahura bafise passé zitandukanye. Rero kugira ngo bazoshobore kwemeta kuri onde imwe n'urugendo rurerure.
urugendo rurerure mugabo kandi biraryoshe kumenya ko wakomeretse hama biraryoshe kurushiriza kumenya ko ugomba gukira baratubwira muri SSH batwigishije yuko amatamperama yose ni meza kuko amatamperama yose aravamo abalideri beza aravamo abantu beza mugabo birasaba kutitwaza tamperama ya gukora amakosa ndumusange ibinda bikora uko yandi umusange ndumukolerique ibinda bikora uko yandi umukolerique no hariho amadefo n'amakarite sivyo rero bisaba kumenya izo defo hamukazigira ico zikoreye kugira ngo ushobore gukohabita n'abandi uvuze ngo fiancé yanyu yarigoye gute byagenze gute bivanye na kahise ndashaka gutanga akarorero jewe nakuze ndi imfura muhira sivyo hama nawe yakuze yitwa kari nk'umuhererezi mu bakobwa yari umwana wa papa na mama hama nanje nari imfura hama avec parcours itandukanye igihe kinini jewe nafashe responsabilité iri muto mfata responsabilité nkiri muto urumva ko ndafise urugero nabonamwe ibintu usumuka bibona hama ubwo rugero nabonamwe ibintu burya byansigiye ibikomere iyo umwana agize ama responsabilité ataragera ubuzima bukabimwobrija arafise ahakomereka rero icambaho ndumuntu nifatira ama decision akenshi niyumvira ikintu donc ko ugomba kugenda donc atawe ngisha inama muri ico gomba ko byabwiye kumugisha inama amakandi byateza kumukomeretsa rero izo contre-état zuko tutabona ibintu kumwe byarashoboye kuduchallenginga vraiment rero muri uko kuduchallenginga mu nteguro za mariage urumva ko nagiriye ubuntu ndamenya SSH hama ndamenya ko ngwaye ndamenya ko nakomeretse hama ndamenya ko tamperama yanje hari ibyo ngomba kuyikorera kugira ngo nshobore gukomunika nawe neza kugira ngo nshobore gutahura aho bimugorera kugira ngo nanje menye nshobore kwitahura ubwanje aho bingorera kugira nshobore no kubihindura iyi nyigisho za SSH mwatubwiye ko mwazimenye mbere yuko mwubaka urugo Clelia tubarira Clelia yatubwira muri fiasaye atarashobora kwimenya no gushobora guca mu izo nyigisho umubonye afise watubwiye ko wabonye hinduka yegiwe atarashobora kwiga inyigisho zo muri SSH uko yarameze nuko yameze inyuma wotubwira fiancé yanyu yari imeze gute atarashobora kwiga inyigisho mbega inyuma yaho byagenze gute murakoze cyane nukuri novuga ko impinduka ihari kandi ikomeye kuko ataramenya SSH umva ko twari mu nteguro za mariage igihe ayimenya rero umunsi ayimenya yarafashe umwanya aricara arambwira kahise kiwe hama amfasha nanje kwimenya kuri kahise kanje rero impinduka yahabaye iyo umuntu amaze kwimenya yiga gukira uramenya ko wakomeretse ahantu hakanaka mukiga gukira kuri ico kintu wakomeretseko rero hariho byinshi tutahurizako hari uko yarameze nanje nuko nari meze ndaguhaye nk'akarorero yarafise ukuntu abashaka ikintu yagishimye bana muri ko murategura mariage muravuga ati reka tugure nk'intebe reka tugure iki yagishimye yabamva nyine umenga ko yagishimye rero tukigure jewe ntarinde kungisha inama mugabo nukuri Imana yarakoze kuko ubusiko bimeze yego niyo mpinduka numva novuga kuri ico yatubwiye ko ngo wari wasa naho uri umuhererezi mu bakobwa birumvikana ko hari inyifato wagira nk'umwana nyene avutse mu banyuma ni kihe kintu cyagutandukanye nawe ukurikije uko wamubona muri fiancé ku buryo ubona byakubangamira mu bisanzwe kuri jewe narorosha ibintu cane hama nawe nkubona umenga ariko arabigumya donc kubera uko kuntu yari responsable hama kandi ibintu byose
nabo bavukana bagisha inama we canke ari we yavuga ati nimukore iki bimeze uku nukuvuga je yaratandukanye na je ukuntu nakuze jewe nakuze bangisha inama tubikora uku mugarumva nawe yakuze ari wavuga ati bikora uku nukuvuga abo bantu babirumva ko batandukanye we arategeka bikora uku hama nanje ndinda kugishwa inama mu kugira nkora ibintu rero umva ivyo vyategerezwa ku ego Roy bishitse hakaba ikintu mutashoboye guhurizako kumbure ubonye ukuntu yifashe nawe akabona ukuntu mwifashe ndi kuvuga ko mu buryo bwiwe ntiyakumva nawe ntiwamwumva ico gihe mwabikosora gute mugasubiza ubucuti hamwe ku buryo urukundo rwanyu rukomeza kuba ruhari? Urumva ko muri uwo mwanya tutaramenya ikibazo aho kiri biragoye gutora inyishu sivyo? Umwe wese acabona ko umwe niwe mu bundi niwe mubi pourtant nta mubi aba arimwo ni juste kutamenya umuzi w'ikibazo ni juste kutamenya iyo biva ntihenze umenga hari hasigaye amezi make kugira ngo dukore mariage umva ko muri amezi 4 maze guhura na SSH umuntu akagira décharge bakamubwira counseling bakadufasha twaciye tubona ibintu gutandukanye no kuvuga twabonye umuzi w'ikibazo sino oparava urumva ko vyahera mu kwishofa byara mu kwishofa umwe yagiye undi yagiye amakuru ako nyene urumva iyo Imana ifise intumbero mwishofa mutishofa murasubira guhura kandi mukabibandanya mugabo urumva mubibandanya ku rugero rutari uko mwatahuranye oya ku rugero wo kumva ati okay reka dupfe kubandanya mugabo ku ntambwe nziza ya SSH tumaze kubimenya ndabyibuka badufashije kumenya kahise kacu badufashije kumenya kahise kacu turagira décharge kabisa turagira décharge turafashwa n'abakansara uwo munsi ari abagabo gusa hama mvaho numva ko hari ikindi kintu gishasha nungutse nasa nk'umuntu yari yikoreye nk'itone nk'ibiro nk'amajana 5 umenga birakorotse muri uwo mwanya kumva hari ikintu gihindutse muri wewe hari amahoro numvise ntarinzi hariho ukoroherwa numvise ntarinzi rero kumva nako ndategura mariage navuze ati foke quand même ibi bintu bari sharing kugira ngo tumenye byo turimo tumenye niyo twaje byasaba kamenya kahise kiwanje kugira ngo amenye ama reaction ngira kugira amenye rya shavu kugira amenye kwa kuvuga kugira amenye kwa kudatahurana iyo biva ego navuze ati twafashe umwanya wa samedi c'était samedi tuvuga ati tugende kuri jardin public ego ndavuga ati mva ndababwira ibintu taruzi mugabo ushira umutima hamwe tekana hama tugerageze tuvuge uko twakutse tukiri ngaho wiyumvise gutake kubwira ngo ngiyanda kubwira ibintu taruzi aho nyene yumva nk'umwana w'umuntu cuvuga none ivyo ntagira mbwire nibiki harazamwe akantu muri wewe yego mugabo wumve ngo uwo munsi wabaye umunsi udasanzwe mu buzima bwacu urumva ko ari umunsi tudashobora no kwibagira kuko twaravuze tuhamara n'umwanya munini aravuga ndavuga turarira turarumva nukuri wumve ngo twatashe twumva turuhutse ni hahandi nkuko yavuze umenga n'umutwaro ukuruhuye ukuvuye ko warukuremereye kandi urumva ko yaciye amfasha hama nanje ndamubwira ndumva ko niyuguruye ndamubwiye bimeze uku je vyagenze uku nanje vyagenze uku ubuzima bwose tubushira ngaho bica bidufasha kumenya donc urimenye hama nawe nuramumenye nico gituma mu nyuma byaciye bidufasha kubaka kuko ryashavu naharigira ndamenya ati ni kakantu
ego ntubiheza ngo ubihe agaciro cane hama kandi nawe wene ko yabimenye aca agerageza kwikorerako ego birashitse mugiye kuri jardin utangiye kumubwira ibintu byakuremereye canke ibyo waciyemwo avuze ngo wararize nivyo mu bisanzwe hariho igicapo canke amajambo akunda gukoreshwa ngo amosozi y'umugabo atemba aja mu nda nta reservoir y'amosozi iri mu nda iba ntayo kabisa iyo reservoir imana ntiyapermise kibaho rero bijya bavuga ngo amosozi y'umugabo atemba aja mu nda kujya no gupfa vraiment birafise ico bikora muri wewe birafise ico bihindura muri wewe alors twarafashe uwo mwanya vraiment ego turagira décharge yacu turi babiri nibaza ko yatangaye gose kuko jewe w'imbere yabona nari ntandukanye na jewe w'indani sivyo mwari mutandukaniye kuki jewe imbere yabona n'umuhungu mwiza vraiment ego kwera umuhungu mwiza ambara akaberwa meze neza mugabo yuzuranya agahinda n'umubabaro no kutanezerwa amahoro make atari uko ibintu bitameze neza cane mugabo bivanye n'akahise kabi sivyo rero intambuko ya mbere yo gukira niyo kumenya ko urwaye iya kabiri niyo kugira décharge émotionnelle sivyo kuko urumva igihe cyose ufise ibikubabaje hama ugacuja mu ruhande vuga ngo ngira niyakire uko kwiyakira burya n'ingwara ikomeye cyane uko riteza mu mushaha birafise ico bizozana rero avec décharge twagiraniye twararitse turaruhuka hama turamenya byavuye sivyo 2 ma tempérament ari très important cyane hari ibintu bikogwa na tempérament kavuga tuyu muntu rero kandi tempérament ntihinduka tempérament niyo yavukanye ni ndemanwa ni ikintu kidahinduka rero kubana n'ico kintu kidahinduka birasaba ubwenge birasaba no gutahura sivyo n'uyu munsi umva ngo turabanye hari ibyo nkora bisaba ko yihangana hari n'ivyo akora bisaba ko nihanganira n'umusangi musanga uca umwumva uko ameze sivyo n'umusange mélancolique mbuga sange iradomina jende umusange colérique nanje mélancolique iradomina alors urumva ibyo bintu bibiri birasaba kwihangana cyane afise ukuntu ibintu vyiwe bibona hama kandi umva basange barorosha ubuzima twebwe mélancolique tumeze uko tumeze uko bisaba yuko aho uteretse ikaramu yawe uza kuyisanga hajya nyene bisaba yuko aho utereka isaha uvuye ku kazi uyikuye hazoguma ari hajya nyene hama nawe n'umugore aho biri hose ni bon Claria kubana n'umuntu atondeka ibintu gutyo ikintu cyose uko yagize ariko ugisanga nawe kumbure utavyumvamo cyane cyangwa utabimenyereye ibyo byarakoroheye byagenze gute mu bisanzwe niko vyategerezwa kumera ibyo bintu vyategerezwa kuba bitonze mugabo hari igihe nanje nisanga vyabaye ndashaka nko gupanga garde-robe jewe nyene nkayipanga neza pe neza nkabona itonze neza vraiment hama nkaca nja muri douche ngira nja ahantu nkaca nkuraho impuzu ya mbere nkabona toya nkafata iya kabiri iya gatatu nkaca ndanamuzanira ati ndabira urumva hama za mpuzu nkaba ndazisambuye rero bisaba ko yihangana kuko wumva wewe akeneye kwibona bitonze cane bitonze gose kubera abanzi uko meze acagerageza hari igihe nsanga nawe nyene yabikoze yabitondetse ego tugaruke muri fiançailles inyuma yo gushobora kuba mutangiye kumenyana ukamenya tuganirize Claria wamubonye mu yihe shusho nyuma yuko muganiriye ukumva ibimurimwo watangiye kubyifatamwo gute
hoyi wa mbere na hoyi w'inyuma amaze kumenya SSH n'abantu babiri batandukanye. Hoyi wa mbere yari umuntu yumva umenga yobikora uko nyene avyumva atarinze kukugisha inama tubikora uko. Hari igihe kandi umva yabikora atabizi, nico gituma byashika tukagongana, ugasanga yagiye araguze nk'ako kabati atabimbwiye, kandi vyarabaye ivyo nyene. Yarageragura akabati hama agashikanya aramfotorera, ndamubwira ati oya ku kabati wabimbwiye kuja ukagura kwanza. Hama nyine kwana mubwiye atoya cabura uko abigenza nyine acagasubiza akacazana kandi mugo urumva kagize iki kagiyeyo. Hama amaze kumenya SSH arumva ko nyene ibintu byose teza kubimbwira, hama tukabihurizako. Ego umva ko ibintu byaciye bitangura gutondeka neza, tukaca tubikorera hamwe cane. Ego byarakoroheye wumvise ahubwo ati subiza akabati. Reka fate kwanza umwanya wo kuva ku kazi uja ku karondera, ufata umwanya w'amafaranga watanze, ufata umwanya transfert yakazanye nanaguriye muri seti mu Ngagara ushikana mu Nyakabiga. Urumva ivyo bintu nane ndi dogijoro ryose. Mugare yo ndagaruka ndiyumvira none iyi nzu ko zigiye kwibanamo turi babiri ninashiramo ikintu atazoma nezererewe kwera ahantu tuzohava amahoro kabisa ntibishoboka. Urumva ebagabo gatondo nzindutse ndondera ni transfer subiza yego kabisa azinze ndondera ni transfer isubizayo. Mugabo nshitseyo cambanze ndafotora ubundi buhari ndamwereka acavuga taka amahoro mabuja ndaterura ndazana ndashira mu nzu. Claire wibwise gute amaze gukora ico kintu? Nararyohewe, hama kandi je namubwiza ukuri ico kintu kandi cyaramfashije. Numva nyene ntakwiye gufyonderako, numva no mubwira uko je ndavyumva, nemere ngo ni keza kandi je nabonye ko atari keza, numvise ntagakunze. Numva byaciye bimfasha kumubwiza ukuri, hama kandi abikoze numva umunezero. Hama gupanga ibintu mu nzu mbere yuko mubana yabipanze uhari cyane. Ivyo bintu rero vyovyo arabimetriza cane. Bete ndumumerankolike arabimetriza gose mpagaze cyambona uko bigomba kugenda. Ego arabimetriza cane ko kuraba inzu ko imeze cyane iki kijya. Ego wow. Roy tugaruke mu buto bwawe, wakuze uri umuntu watubwiye wafata ingingo zimeze ukuntu ziremereye. Ubwo buzima bwo gufata ingingo kubihindura ku mwanya muto byarakoroheye ibyo bintu? Oya, hama kandi si ibintu bihinduka, si buto bafyonda urugendo. N'uyu munsi turi mu rugendo. Mugabo ico turusha kumbure abatazi abataronsa yo kugiza inyisho za SSH nuko twebwe tuzi iyo turiko turaja. Hama kumenya uri kuraja siniko ndavuga muri context ya mariage. Ndiko mvuga kumenya uko uraja mu rugendo rwo gukira no kumenya ibyagukomerekeje kugira ushobore kuba ku rugo runezerewe kandi rufise ubushobozi, sivyo? Ni ibintu bisaba d'abord kwiyanka vraiment. Ego ni ibintu bisaba kwiyanka, ni ibintu bisaba kwimetriza, ukamenya ukuntu metriza situation. Ko hari ikintu uraba ukavuga ati none gabasha ngire gute, uwo mwanya ukabona ati je nkaza kugira reaction runaka ndaza gusambura byinshi, sivyo? Soit ndaza kuvuga ibitari bikenewe. Birasaba kwanza kwimetriza, hama eba ukiyumvira vraiment ugaturuna bimwe bitango gutunira langue mille fois ukabikora. Hama umvise utari kura bidigera kuvuga ati reka ndeke gatoya kaza kubivuga utekanye ngira uvuge byiza kandi bisukuye, sivyo? Rero
umva n'urwo rugendo urwo rugendo ikiri important nguma nshimikirako no kumenya ko wakomeretse. Abantu benshi bashaka kwemera ko bakomeretse, ntibashaka kwemera ko ivyakahise bifise impact vyabagizeko. Rero ico utaragitaho utaracemera, uzokwama wishigikira mu makosa, uzokwama wishigikira mu mafuti. Mugabo umaze kwemera ko wakomeretse, hama ugatanga urugendo rwo gukira, si butu fyonda, mugabo at least hariho pas 1, hakabaho pas 2, pas 3, ainsi de suite. Oh wow, ubutandukane bwanyu bwabafashije gute gushobora gutegura mariage? Ico kintu ndakivuga. Ubutandukane bwacu bwari bacikinye komeye cyane gose. Kandi Imana n'umushampion. Imana n'umushampion kuko irazi guhuza. Irazi kurondera ibintu bimacingana. Uyu arashoboye gushishoza gose. Ibintu vyerekeye ntiyihuta. Oya. Aragerageza gushishoza, aragerageza, tivo. Mugabo je nanje ikintu niyumviriye bisaba ko ncinda gikora ubwo nyene. Hama kandi kenshi usanga harimo fopa. Mugabo aragira amashwa menshi. Naco gituma udashaka kujana mu isoko. Canduha. Ego canduha. Jewe niyumviriye ati nza kwambara ikirato cirabura, ishati yera, ipantaro yirabura. Okay, nuko nyene. Nivyo nyene. Ngira ikibazo nsanze bitagoroye. Aho niho gaca kangora. Mugabo wewe arafise ubushobozi bwo kwigira impuzu zitandatu. Mumba mu nteguro za mariage. Je vraiment hari byinshi namurekera. Kuko arazi no kunegosi. Aramenya kuganira. Yego vraiment. Yego. Mumba mu bwo butandukane vraiment twaramacingana cyane. Bivanye n'ukuntu dutandukanye, jewe biranyorohera cane kugenda kugura ikintu hama nkamubwira ngabanye. Rero bivanye nuko muri mariage muba mukeneye amafaranga kandi nyene ibintu biba ari vyinshi. Rero vyaradufashije cane ko mugiye nko kugura ikintu je narashaka kugabanya bakakima kuri prix iri hasi. Mugabo we wagiye basanga bamubwiye amafaranga nawe nyene ayafisa cari hama nimba vyari yaragiye afise kugura ibintu bibiri akazazanye kimwe. Ego urumva ko Imana yaradufashije. Ego. Hoy, mu gihe cyo gutegura mariage umuntu arakenera amafaranga kandi menshi. Mbega ico gihe mwari muyafise byari bimeze gute? Ayo menshi ni pahapo hakwa. Papo y'urubanza bayifuza. Nta menshi abaho. Icyambere nuko atarubanza rwa mbere ruhana n'urwa nyuma rubaho. Ni naco kiba ni nayo defi benshi bakunda guhura nayo. Mu nyuma kaza guheza urubanza ari mu madeni ateye ubwoba. Sivyo? Mariage ntabwo ari uko impression abantu. Yani fete y'umunsi umwe. Sivyo? Ubishoboye ni fine. Mugabo kandi icara muvugane ivyo mukeneye. Icara muvugane ico mwifuza gushikako. Icara murabati kirakenewe, iki ntigikenewe. Hari ibintu biza mu manza ukaraba iki kintu amafaranga caguzwe n'amafaranga cashizweko. Bati no eske iki kintu yo kireka kubamo. Hari gupfiki. Anakimwe. Rero nukuri nta vyahatari byari bihari. Ego kabisa. Kuko jewe nivyo vyahatari nta byari bihari. Oya vraiment ntavyo. Ntavyo kabisa. Icambere nugutora umuntu nyawe. Aza kugukompleta. Aza kuzuza vide. Aza kubona igikwiye n'ikibereye cyo gucokogwa, sivyo? Muri ivyo bike, muri ayo make mukayakoresha kandi bikagenda neza. Sivyo? Je ndibuka ntihenze ko meme n'umunsi ndamupropose mariage. Ahantu twicaye niwe yaguze ifana. Benshi badashaka kubitahura mugabo ni ikintu cambere cica cyane imisore kuja ku impressiona abakobwa bagatanga image zitarizo mugabo kandi izo image mutanga zitarizo zizogaragaranya za vrai
zizogaragara sivyo. Iyo umaze kumva umutima ko washitse ku muntu nyawe, biroroha kumubwiza ukuri, biroroha kubaho nyakubaho. Rero nivyo byatubaye ko twebwe. Mu bisanzwe ntivyari vyoroshe kuko nkuko yabivuze uburyo ntabwo ari buhari. Hari hahandi umuntu yicara akiyumvira eske bizogenda gute ko amafaranga atayahari. Mugabo muri jewe narumva yuko ndi ame. Nivyo yariko aravuga ati iyo wahuye n'umuntu we uba wumva ufise amahoro. Ni wa wundi mwicara naho uba uri umukobwa ukayigura iyo fana ariko ugataha wumva ufise amahoro. Mugabo agenda kwicarana na wa wundi yitwa ngo afise vyinshi ukumva ko muri wewe utashe umenganye ahubwo urababaye kuko nta kintu kizima mwavuganye. Rero bivanye n'ukuntu yifata, ukuntu yanyiyereka, narumva ko ndamahoro cane muri jewe. Twaricarana nkumva ko ntashe ndyohewe, twayaze neza, nuzuye umunezero. Hari isengesho nari narasenze, ndabwira Imana nti Imana ndakeneye ko uzompa umugabo azoshaka kumfasha gusenga, wa wundi duhuye n'ikibazo tuzokwicara tugasenga, apana uwo nzoja kwikorera umutwaro wiwe, kuko nanje ndacafise ibindusha ibinaniza. Rero nkeneye uwumfasha. Nukuri ico kintu Imana yarakinkoreye. Uyu munsi ndavuga ni ame kuko hariho urugero yanshikanyeko. Nukuvuga guhera ico gihe nimba ari kuja gusenga yarambaza ko kutagiye gusenga, nimba twicaranye, nimba ukabona nyene ko umuntu afise inyota yo gusenga, n'umuntu muri kumwe urumva ko uruhutse. Rero ivyo iyo bihari ukumva ko ufise amahoro muri wewe, biratuma mwumva ufise ivyizigiro vy'ubuzima naho y'amafaranga aba adahari. Nico gituma uyu munsi nobwira abajene, nimba hageze ko ugira shwa y'umuntu muzobana, biba bigoye ko benshi bakubwira ati amafaranga nopfuma ngorwa mugabo mfise amafaranga akurira Dubai, hakurira Kanyosha yoja kuririra Dubai, mugabo amarira namwe hose uburi kurarira. Ariko hahandi bidahari, no munsi bishobora kuba bidahari ejo bikaza. Hama na wa wundi wakunze yitwa ngo afise amafaranga ejo ashobora guhera. Nukuvuga ubuzima bw'uno munsi nukuduga twongera tukamanuka. Rero numva nobwira umuntu wese ari muri uru rugendo, senga Imana, uyibaze, ushishoze. Nk'emu yaraganira uramubaza akakwishura. Nukuri ndi ntahe Imana yarabinkoreye. Yego. Rero yarafise uburyo bwo gushobora gutegura mariage nkuko umuntu wese abavyifuza. Nico gituma ndahubwiye ni ntahe kuko ubwo buryo ntabwo ari buhari. Akibimbwira numva umenga sinzi ibintu ariko aranambwira. Cyane ko yanabivuze ngo ni mu mahera yaraba we wisofye ugura ifana. Donc iciza cambere cahabaye yambwije ukuri. Yambwije ukuri bivanye n'ubuzima yabayemo avant ko dutegura mariage. Birashoboka ko ushobora kuba warahuye n'abandi basore bakurondera kandi ushobora kuba bafise n'amafaranga. Wacu vyifatamo gute? Wagerageza kugereranya nawe ugasanga bimeze gute? Ivyo nivyo ari gushobora kureka. Ego baraza bayafise mugabo nivyo ndiko ndavuga ngo iyo haje uyafise ni mugabo hakaza n'undi atayafise, wewe uragira shwa bivanye nuko wiyumva muri wewe hamugasenga. Je rero baraza vraiment bayafise amafaranga mbona ko bigaragara ahari, mugabo muri jewe narumva yuko ntaramahoro nkuko twicaranye naho ari je noba naguze iyo fana ndamahoro. Ego. Wumva ari kiye kintu kiguhaye amahoro kuri Roy kuba wicaranye nako? Ikiganiro canje nawe yari umuntu ambwiza ukuri, nukuri
arazi kuvuga ukuri. Ivyo bintu n'ubu ntiyigirisha, ntikibaho ngo namuguriye ikado ngo aca yitwara atashimye. Oya, arambwira ko atari nziza. Ubwa mbere ivyo bintu vyari wamenga nyene sindavyumva. Ushaka kungayira ikintu naguhaye. Mugabo rero ndateba ndamumenyera. Arazi kuvuga ukuri, ntiyo kugira ngo urabere utaberewe, n'umuntu ameze uku. Rero ivyo bintu narabikunze cane. Ni wa wundi muri kumwe akubwira ukuri. Keke wowe umeze ukaha, ibi bintu urabireka, akagufasha. Uwo muntu mu buzima uba umukeneye. Turakeneye abantu nk'abo. Rero nagiriwe ubuntu, niko numva no bivuga, bwo guhura nawe. Ego. Kandi mpemu yera yarakoze igikomeye cyane gushobora kumfasha nkemera muri ubwo buryo buke bwari buhari, ariko nkamwemera. Ego. Roy, wigeze kutubwira ati mu bintu wakiriye mbere harimo ama responsabilité. Bishoboka ko wanatuye ko n'uburyo butari bwinshi, mbega washoboye kugera ku rugero rwo kubaka urugo wumva muri ibyo bihe keke yagufashije iki, byagenze gute? Icambere nagize umuntu asengera. Kandi nibaza ko wari wo mushinge wa mbere nari nkeneye gusumba ibindi byose. No kuvuga je ndavye ama dépenses nari mfise, n'uburyo nakoreye ama dépenses nari mfise n'amafaranga naronka ntivyari gushoboka yuko je ntegura mariage, sivyo? Mugabo hari ikintu kimwe ngira nsurinye neza, genda gisurinye neza nitonze. Mariage ntikogwa n'amafaranga. Mariage, amafaranga ni kimwe kiza gusahiriza kugira mariage ibeho. Muga mariage si amafaranga, sivyo? Mariage n'abantu babiri bagiye hamwe bahuza umutima n'inama y'ico bagomba gukora. Hama kandi iyo ni principe ijambo ry'Imana, ni principe biblique. Ijambo ry'Imana ravuga ngo aho babiri canke batatu bazoba bari bahuje umutima n'inama, baze basabe ico bashaka cose kizobabera kuno. Sivyo? Rero hagomba kubanza kubaho abo bantu babiri bahuza umutima n'inama. Je nari convaincu muri jewe yuko ntegerezwa gukora mariage, yuko ntegerezwa gushinga urugo. Nari convaincu muri jewe. Hama mba convaincu mugabo mu bigaragara nta byari bihari. Mugabo ari mu pasteur yavuze ati nimba Imana yaragusizemo envie ya mariage, yarateguye n'umuntu muzojana muri urwo rugendo, kandi yarateguye n'ibyankenerwa byose bizokenerwa kugira ngo urwo rugendo rube. Si par hasard rero, aussi longtemps ufise iyo envie muri wewe, Imana yadepoje muri iyo envie muri wewe, bisigura yuko ya disponibility ibyankenerwa byose kugira ngo ushike muri ico kintu. Rero birasaba gusenga, sivyo? Birasaba gusenga, birasaba no gushishoza kabaza Imana. Rero jewe amahirwe nagize muri ubwo buryo buke, nagize umuntu asengera. Hama kandi mu buryo buke nari mfise nabusize kuri table, ndamubwira ati ibintu bimeze kuno. Rero tugomba gukoresha uburyo nyene dufise, ibizoza mu nyuma ni fine, zobara amahoro menshi. Uwo mutima wo kumubwiza ukuri byamuteye nayo kuja ku mavi arasenga. Abimbwiye arasenga. Amaze gusenga Imana irugura imiryango. Yego pfu. Igura imiryango, ama opportunité menshi araboneka. Yego. Nukuri Imana irazi kugwiza, iyo uyisavye irabigwiza. Nkuko yavuze ngo yabishize ku meza, hama arambwira ati dukoresha ya niyo mfise. Kubwiza ukuri umuntu birafasha mu buzima. Ko nutamubwiza ukuri azogusaba ibirenze ivyo ufise. Mu gihe rero agusavye ibirenze ntubimuhe kandi atavyo ufise, wazogira ngo wabimwimye. Basha nukuri vyiza twese turabikeneye.
ivyiza ndabikeneye n'ivyiza nawe urabikeneye muri mariage yarakeneye kubona utuntu twiza nanje nkeneye kubona utuntu twiza rero amaze kumbwira ati amafaranga mfise bimeze uko ico nakoze ni ngiki twaravuganye ati rero reka twihe umwanya mu kuyitegura twarayiteguye nk'umwaka wose ego unarengangira gato mugabo ikintu Imana yadufashije amatariki twafashe ntigeze ahinduka kuvuga we wihaye intumbero y'ikintu ugomba gukora hamuragisengera mugabo mu gihe ntusenga utari kurakora rero ikukumbwiza ukuri ikintu ca mbere vyamfashije kandi nawe vyamufashije twakorera hamwe ibintu nimba avuze ngo tugira dukoresha intebe ayo mfise canke ayafise twashira hamwe twagera tugakoresha intebe hama kandi twaranayatwara tukagira avance atayandi y'ibindi dufise yo kuvuga ngo tuzogombora muga mu nyuma Imana ikayatanga rero abantu babiri bamaze kuja hamwe bagakora ikintu kimwe gitegerezwa gutera imbere mu gihe muhuje umutima n'inama nkuko yabivuze ego wow mutuganize noneho utubwire mumaze kubana niye yindi shusho ya Roy wabonye utaruzi imbere okay tumaze gushika mu rugo vya bindi vyose yakora wenyene ho yaratahuye ko atakiri umwe ari turi babiri tubwire mumaze kubana na sheri wawe byahise bigenda gute mbega duhuriza ubwo buzima kuko mumaze kumenya SSH Imana irabikunze mu rubatse urugo murabanye byahise bigenda gute bavuga ngo iyo umuntu amaze kubana n'undi niho ubasha kumumenya mu buryo bwagutse byagenze gute n'ubu turicamenyana kwera turicamenyana turetse no kumenyana na jewe ndicide kuva ku munsi jewe mu miseze niho nariko ndabona à quel point by'ukuri ndi umuntu w'urutonde rwose ava wamenga ntibinderanje mugabo maze kugiza inyigisho za SSH birankadra ahantu ho kumenya jewe wa vrai ndinde jewe w'indani meze gute komsa ni washobora kwitahura no kwibabarira bizokora gushobora gutahura abandi no kubabarira rero bire important mu go rugendo rwo kubana n'umuntu donc nabantu babiri bahurije hamwe mugabo bafise kwiyumvira gutandukanye hama kandi ko kwiyumvira gutandukanye by'ukuri ndabishingira nteka ubugombe bw'Imana uko na Ananiya na Safira biyumviriye kimwe bapfira hamwe uko iyo haza kumwe yopoza uwundi ntibyari kugenda uko byabaye rero ifoke yabaho iyo complementarité yo kubona ibintu gutandukanye kuko yamaze ko kubona ibintu ugutandukanye niho hava inyinshi ibereye ego rero uko kubona gutandukanye ntitubigire defu oya ahubwo turabe runwayo y'indani ni yahe sivyo hama inguvu zanje ndazishire mu kwimenya jewe sindeje mu kumenya uwo twubakanye hama nawe inguvu ziwe azishire mu kwimenya we ivyo agomba guhindura ego mumaze kumeza inyigisho za SSH zimaze kubafasha mu bwo buryo muri iki kintu cyo gushobora kwimenya no gufata ingingo zibereye ni gute byakomeje kubafasha kubaka urugo neza aho mugaragara nka couple nziza irabitse neza muri abantu beza cyane ku buryo umuntu wese kwifuza kuyumvira ino nkuru kugira urwo nk'ubwo mufise byabafashije gute urugendo rwo kwimenya n'urugendo rurerure n'ababidufashamwo abakansara babidufasha muri SSH baratubwiye ati modile zo kwimenya ni nyinshi cyane ubu turi cyahonja bivuze ko turacafise urugendo rwo kumenya ibindi sivyo twaragize mwihereye ko nka jewe narashoboye kugira atelier yo kwimenya no gukira mugabo ishimikiye ku kwerekana umugabo w'agaciro hama mu nyuma ndagira indi atelier y'amakupre iza kandi kuvuga kwimenya no gukira ibikomere sivyo iyo nari kumwe na madame hanyuma cette fois-ci dernièrement twagize iyindi atelier ivuga kubabarira le pardon
sivyo ni ibintu ahantu kenshi dukunda kwiyumvira ko mugabo vy'ukuri ni ibintu vyubaka. Hari igihe umuntu ashobora gusaba pardon mugabo akamanza gushaka gusigura, sivyo mugabo iciza twabonye kandi twamenye nuko gutanga pardon cyangwa gusaba pardon utaraba ko uri mukuri cyangwa utari mukuri, sivyo kandi cyo ni kibazo kabisa kuba papa ni ikintu kitoroshe cyane gose. Rero birasaba yuko tugira iyo myitozo, tugira uwo mwimenyerezo no mu gihe bitagenze neza biragoye pardon ku muntu w'umugabo amengira goye mugabo kandi par contre iroroshe. Twarumvise combien de fois ngo abadamu bacu bayikunda vya danje none ubwo tutayivuga. Rero akenshi twege pardon y'abapapa y'abagabo twayivunjije amakado, twayivunjije wahora utaha 21h utaha 18h mugabo par contre iyo bari bakeneye ko tubivuga bivuge pardon. Rero ni urugendo uravyumva bisaba yuko tuza turamenya ivyo bintu abantu b'Imana. Rero ngiriye ko nukuri avant yo guhitamwo uzubakana ndavuga ku basore bariko bari mu rugendo rwo kurondera wazubakana canke mu rugendo rwo gushinga ingo zabo, ikintu ca mbere mu kugira choix de conjoint by'ukuri j'insiste banza wimenye kuko ni wamara kwimenya bizogufasha. Ikintu ca mbere bizogufasha kumenya urugendo ugomba kugira rwo gukira. Hamugo urugendo rwo gukira bizogufasha gutahura abandi kuko twese tutari parfait. Hejuru y'ubushobozi hari intege nke. Rero iyo umaze kwimenya biranakorohera no gukominika umuntu. Umukonjo wawe uramenya ukuntu umuganiriza, sivyo? Akamenya ibikugora nawe ukamenya ibimugora. Bityo mugafatana amaboko hamwe no gusenga kandi bigakunda bikagenda neza. Rero biremporta kumenya kahise kacu. Biremporta kumenya ko twakomeretse. Biremporta cyane kumenya ko tugomba gukira. Tutagomba kuvuga ngo nikomeze. Ego. Krine, mumaze gushobora kwigiza inyigisho bikabafasha kumbure mu rugo, nibaza ko yagiye gutumira kuzijamwo. Zakufashije iki mu buryo bwo kubaka urugo rwawe n'umushinga ntawe wawe umusheri wawe? Byagufashije gute? Ukuri byaradufashije cyane kandi gose kuko hariho nk'ibintu byinshi usanga umuntu yakora ugasanga no muri wowe ntubona kumenga byari bifise agaciro, ukamubifata kumenga ni ibintu bisanzwe. Mugabo bifise iyo byavuye ugasanga ufise nk'ishavu rinini utazi impamvu iryo shavu rifise, akantu kose ugasanga uri kurisandagaza. Ngaho rero utahuye ko iryo shavu ryawe ritari normal biga kurigabanya. Ni vya bindi rero utangura kuvuga ati kumbe nuko narimeze, oya reka ngabanye. Ego si vya bindi ushokanye n'iryo shavu imisi yose rihera, mugabo uriga kugabanya. Nimba ari umukozi yawe ukoreye ikosa kumva duhurana vyinshi, nimba ari umukozi yawe ukoreye ikosa ntucuge muri kuramutuka kuko nawe n'umuntu arakosha kandi yego baradukorera amakosa mugabo none umututse bica bigenda gute. Rero vyadufashije ikintu kinini gose kwimenya hama nkagerageza no kumenya, donc banza kwimenya hama niravyone bica binamfasha no kumenya uwundi muri ca kindi ashaka kunkorera kitarico canke ndirumva ko canshavuze hama nkagabanya irya shavu. Ego. Abigeme badukurikiye ni kihe kintu ushobora kubabwira bavuga ati turi mu gihe cyo guhitamwo gushobora ko boduhitamwo twuvyifatemo gute? Ninde nzobwira yego, ninde nzobwira oya? Ni bihe bintu ushobora bimeze gutya nzobigenza gute? Mu bisanzwe urugo umuntu muzokubakana ubuzima bwawe bwose uwo muntu n'umuntu akomeye cyane. Nico gituma kenshi turiko turabona ingo zinshi ziriko zirasambuka. Rero mu kugira ngo ushobore kuzogira urugo rwiza, ikintu ca mbere
urasenga Imana ukayisaba, kandi Imana tubwira n'Imana itwumva. Hama no muri wewe urumva ko uri amahoro hahandi uri, wa wundi wumva ko muri kumwe uri amahoro, ubu urashaka kumubwira ntego. Hama kandi ikosa kenshi abajene tw'amatu ko turakora, urabona umuntu ego ntawe uba yera ko twese tuba dufise amadefu, ariko hariho umuntu araba afise nk'akantu ukumva ko muri wewe ako kantu vraiment wumva utakaryoherewe, hama ukaca uvuga ngo ndira nitwashika mu rugo ngo bizohinduka. Nta bubasha ufise wewe bwo guhindura umuntu. Hama kandi kwa kunda abameze nimba ari umuntu yataha saa sita z'ijoro ukashaka ngo niyashika mu rugo ngo azoca ataha 18h, ntibikunda. Uko ameze akiri umujene natahinduka nuko azotegerezwa kuguma ameze no mu rugo. Rero utuntu twose uzobona yuko uwumva ko tutaguhaye amahoro ntuzudufyondere ko hama ugende kubana n'uyo muntu, banza kwanza akosora utwo tuntu, mu gihe vyansere kuwose uyiwawe kuko uzoja kuruhira imbere. Ego nta muntu n'umwe afise ububasha bwo guhindura uwundi. Par contre umuntu afise ububasha bwo kwihanganira uwundi. Mugabo ikintu wumva ko atari amina muri fiançailles, ico kintu banza mukiganireko, banza mukivuganeko, ugurura umutima wawe mubwire ibitakunezereye, sivyo? Hama nawe yexprime, sivyo? Erega ashaka kuba nabikora n'ivyo bintu bivanye n'akahise kiwe nyene, arashaka kubikora ivyo bintu biva ku bikomere, sivyo? Mugabo nimwakomeza umwanya w'ikiganiro wo kuvugana ibitagenda neza, muzoje mu rugo mwagerageje kugira rezime basi niburi 40% mwayiganiriye, sivyo? Kuko nubwo muzoja mu rugo uzokwigera mumenya furu oya ntibikunda. Meme 40 hari akantu uzode kuvuta haruzi, sivyo? Tuvyumva aho ugasanga umu a 50 ugati jo ikintu sinenze kakika aka kantu senda kakuziko akaza ari gashasha. Birasaba kwihanganiranira. Ico kintu kiri important cyane. Birasaba kwihanganiranira. Birasaba guseda. Hama apana guseda uburyo butumvikana. Uraseda hama ugasigura kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza. Nukuri jewe ndiho ndakira s'il vous plaît, sivyo? Naye mubwiye kuko nimba mpakuvena kwicara nkakubwira aturumva ibi bintu kunuko n'urugendo rukomeye, sivyo? Urugendo rukomeye kuko hari imyaka myinshi byangumamo ntashobora kuronka bibwira amakani nkumva ko biri normal. Rero ico kintu kiraza kiranyubakamwo ko bigomba kubuko nyene mugata ariko bigomba kuba kuko nabandi uko ndibikamwo yarara bizoteba umunsi umwe rikisproza kandi cyagiye explose nabi, sivyo? Rero n'urugendo rwo kwihanganiranira. Peu importe ico uze découvrir cose kizogutangaza umwanya mugabo ucuja muri cadre yo kumwihanganira no kumutahura no kumufasha kugira ngo ico kintu mugisirimonte mu kirengane. Amakanya nayo kubera ko aba yari azi izo nyigisho amaze kubona kari kosa rimbangamira nawe aca yiga kurikorera, sivyo? Nubwo rero nuko kumacingana. Murakoze cyane, turiko twegereza kurangiza, ariko ngomba kubabaza mutubwire nakaye kamaro ego turakijije tumaze kwakira gakiza. Yesu yatugiriye ubuntu twakira gakiza, ariko mbere turabanyamwemo, ariko hari gisanga tuguma dukora ibitugora kenshi, dukora ibyaha dusubira mu mafuti. Mbere n'ubu abakurikirana internet murabizi cyane ikintu kigwiriye ni ikintu cingo nyinshi zitasambuka kandi ugasanga nizo bakizwa zarashikiriwe. Ndababaza ni akahe kamaro ko gushobora guhura n'umukansara yaba warubatse urugo cyangwa utarubaka? Akoze cyane Thierry. Iki kintu yaba uko je ndiko ndagitahura by'ukuri ariko abandi bagitahura biraguye gukizwa warakomeretse, kuko warakomeretse erega uvuga uko utagomba kuvuga ati warakomeretse we interpreta ibintu ko bitagomba kuba interprete,
kuko iyo warakomeretse barakubwira A wo kumva B hama kandi mu kwishura uca wishura C by'ukuri rero biragoye hama kandi warakomeretse mu bisanzwe harya umuntu atanga ico afise ntashaka gutanga ico adafise wo kuzura impwemu gute byogenda gute sivyo wewe warakomeretse uhagaze abantu uza kubigisha ubigisha ama experience y'ibikomere wagize wowe ukibaza ngo kubaho umutima nyawo mugaye pourtant uriko ukora uriko ukora ku bigumbagumba byawe byakomeretse je ndashaka kuguha akarorero sivyo muri langage d'amour jewe ndafise ukuntu nifuza yuko langage d'amour yanje ba exprime sivyo nuyafise uko agomba ko iba exprime sivyo rero tuza twisanga kenshi dukora ibyo dushaka ko badukorera yes ndaguha akarorero jewe nimba nkunda service cyane ndayikora gose mwagasanga ngo ndayikorera we si service akeneye ibyo byaratubayeko sivyo uyakunda amakado eba amakado nayo kuriyo ndayakwitsa nari mu kuburiyo ndayakwitsa pourtant nanje amakado wapi habirenze kabisa turi ngaho keke igihe yabakuzaniye kado wimva gute oya ahubwo ni jewe ndamuha kado cane ofete wewe yambwira uri nashaka donc je ndakunda kado nasanga arizo ndiko ndamuha hama nkabona umenga nyene sihari ego arakwetse ko aryohewe ni sawa arakwetse ko abishimye mugabo ntibimutusha nkuko nari kumukorera service yes hanyuma wewe agukorera service wimva gute je nanje ku service nta birenze barumva umenga nyene yakoze ivyo yategerezwa gukora hama kandi asanzwe ari umuntu afise urutonde rwinshi nkuko yamye arabivuga ibintu byose abumva yo bitondeka je nyene namva umenga nabona umenga nyene kwanzi ko ari ko ameze nibisanzwe mugabo rero amaze kubimenya cangerageza gukora ivyo akunda yego hama nawe akacagerageza kumpa izo kado foro kabisa urumva nico gitano ndavuga ati harya umuntu atanga ico afise atanga icamukozeko jewe kuko nakuze ngira ama service cyane mfise cangira iyo manki yo gukorerwa service sivyo rero ncankera jewe umva nubwo ikiko kiri ngaha kuri imeza ukakima koze ikintu gikomeye cyane gusa rero uca usanga iyo utashoboye kumenya gukira ibikomere sivyo ibyo uvuga n'ibyo wiyumvira n'ibyo utanga biva mu bikomere nico gituma bigoye gukizwa ugikomeretse no kuri sivyo ifoko tumenye urwo rugendo rwo gukira rero nk'umukristo ari mu rugendo rw'agakiza rwo guhinduka ifoko ahinduka muri dimension zitatu sivyo mu mpemu mu mubiri sivyo no mu mushaha ivyo bintu byose bigomba gukizwa n'urugendo rero abantu twaragiye mu mpemu cyane mugabo turibagira umushaha sivyo mbwa kandi ijambo nyine ravuga ngo murinde imitima yanyu murinde imishaha yanyu kuko hariho ubugingo bugenza gute budubiriza niyo hari source niho hari ibyo tugomba gutanga niho hari ibyo tugomba gusangiza abandi rero urashaka kuvuga mu ndimi urashaka ibyo byose mugabo by'ukuri umushaha wawe utaragira ahantu ho gukira hariho urugero bwa mutarenga rero counseling abanyafrika benshi twayifashe nk'ibintu by'abazungu mugabo bo bashoboye kugira iryo bako ryo kubimenya kare biremporta nukuri umuntu wese yarakwiye kugira umuntu amwumviriza rero uko kutagira abantu batwumviriza bituma n'abana tuvyara tubarira nabi bituma n'abana tuvyara tubarira muri cadre yo kubaha umukate yo kubarira amashuri no kubavuza no kubambika sivyo mugabo umushaha wawe nta gico tuwukoreye alors
umukristu arakeneye kugirwa counseling. Kugirwa counseling ni no hari igicapo baduhaye kandi camfashije no kuvuga n'umuntu aba afise nk'ibintu z'inyuzi mu mutwe ziri malrange zitondetse nabi zivangavanze. Rero umukansara icakora arondera isonga canke umutwe w'ubwo runyuzi hamaga kwega bukebuke ku buryo ruvayo rugororotse gose. Rimwe bitari bitondetse muri cerveau bikaja ku murongo. Nubwo rugendo rwo gukira rero birasaba yuko tugira imishaha ikize kugira ngo dukizwe neza. Birasaba yuko tugira imishaha ikize kugira twe impacte isi mu buryo buri spirituel. Rakenewe cyane. Turabashimiye cyane, murakoze ku nama nziza mumaze gutanga, ni ntaho idasanzwe y'ubuzima mwaciyemo kandi ikomeye. Turangiza, nizihe nama mubwira umwigeme, nizihe nama mubwira umusore mu munota nk'umwe? Nukuri ikintu numva nohereza ko nobabwira kugira urugo n'umugisha cyane. Ntiwumva kuri novuga ingene nshimira Imana kubona yarampaye urugo hama kandi kubona yampaye uyu. Rero n'umugisha udasanzwe. Umugisha udasanzwe cyane kubona umuntu afise urugo. Rero mugabo ivyo byose umuntu abishikako uko haraho biva mu gusenga. Urabisengera Imana ikabigukorera. Nukuri ntimutinye kugira ama mariage, ntimutinye kugira urugo rwiza rurabaho, kandi hariho impamvu nyinshi zari gutuma urugo rutamera neza, bivanye n'ubuzima twabayemwo, bivanye n'ivyo duhura navyo. Mugabo ivyo vyose tubikoranije hamwe bikatugirira ikimazi. Inyigisho za SSH zaramfashije kwimenya ko hariho vyinshi ntarinzi kuri jewe, hama nditora. Rero nukuri abantu muri SSH bumve ko tubashimira kandi tubakunda cyane. Ego no batumira abantu bose kuza muri SSH kuko bazoharonkera umugisha. Ego ikintu numva novuga SSH yamfashije, hari ikintu kimwe nabonye, umuntu arabaho atazi ko yakomeretse. Hariho ibintu vyambaye ko nahora mfata kumenga ibintu vyo gufyina, wamenga donc sindabiha agaciro, kumbe vyarankomerekeje. Maze gushika muri SSH niho natahuye kumbe ko nakomeretse. Muri kahise kanje k'ubwana hari ukuntu mama yahora ankompara cane na grande sœur. Donc nari meze nk'umuhungu, narakunda gukina. Grande sœur nawe yari umuntu atekereza cane, umva ko twari dutandukanye. Hama nyene nk'umuvyeyi yumva nyene ko umwana w'umukobwa ari umwana ategerezwa gutekereza. Rero uko ubwo butandukane bwa jewe na grande sœur, mama yagerageza mu kumpanura canke mu kumpana ambwira ngo kubera iki utameze nka grande sœur wawe, kubera iki. Nuko kunkompara nawe vyaragize ikintu muri jewe cyo kugishikana, kumva nako cankora amakosa menshi hama ngakubitwa cane pa raporo yawe. Ico kintu rero kica kinshira ahantu mbona kumenga mama nankunda nkuko akunda grande sœur. Murumva ico kintu, kandi umuvyeyi ubundi abana babakunda kumwe. Rero mu gukura kwanje harageze igihe numva umenga ntagishika ndamufitiye, bivanye nako kahise ivyo vyose vyaba. Rero maze gushika muri SSH kandi wumve ngo ntivyari ibintu bisanzwe, kuko narashaka gutora telefone nka telefona, wasanga telefone kuri telefone ya mama shaka papa, ko nari umugenzi cyane wa papa. Nawe telefona mama kanyitaba kuko yabazi yuko ndamutelefonye shaka papa, swate namubuze papa kuri telefone acanca kuya mama, kwera bizije ko ntatora telefone ngo ndamutelefone ngo tuvugane iki. Mugabo papa numva nyene n'umuntu wanje turayaga byinshi, ko wewe ntiyankarira ntiyagirika ahubwo niwe ya mama. Haravye indi vy'abana ukaca umva nyene kumenga uwo ni wagukunda cane kurusha uyundi, niwe twari dufitanye ubugenzi cane
paraporo ya mama bivanye nuko gutandukane kwabayeho mu kuturera. Rero ico kintu nagiye kukibona maze gushika muri SSH. Nukuvuga uko na telefona mama akanyitaba yacambira ati papa ntari hafi. Urumva ko yari yaramaze kumenyera ko ndamutelefone ndondera mama papa. Kuvuga we atandondeye je sinamurondera. Nawe nzinga arakomeye bishitse akagwara narabimenya akagwaye mugabo canke basi yaba ari hahandi urenza ko nyine kumuvugisha umeze gute mugabo nta vyaha atari vy'umuvusabane bw'umuvyeyi w'umumama nk'umukobwa wiwe cyane bwari buhari. Rero mugabo sinari bwatahure ko ivyo bintu ari byo vyagize iyo impact kugera aho hantu. Maze gushika muri SSH nukuri wumve ngo naratahuye ko nakomeretse. Hama ndamurondera mama ndamusaba ikigongo ko nawone yarumiwe kandi nahora ndayimubwira mama we nkunkunda. Byaramushotse cyane mugabo kandi nteye intambwe nkabimubwira nawe n'umukristo yarantahuye hama arambwira ati nukuri wumva amahoro. Wow. Nirihe jambo rya nyuma wumva wobwira abantu badukurikiye bakurikiye kino kiganiro, inama wogira abantu muri rusange? Urakoze cyane. Inama abantu nobagira nukuri SSH irahari ku bwabo. Ni hangiro nukuri wagize yerekwa yo gushaka umuryango wa SSH. Imana muhezagire cyane gose. Pasteur Désiré Imana muhezagire cyane ahari famille yiwe yagukirwa. Rero SSH ihari ku bwanyu. Ihari kugira ngo ishoboze kugira ingo ndundi, imiryango ndundi inezerewe, ifise amahoro kandi ifise ubushobozi. Bisanzwe imiryango ifise equilibre. Rero nukuri tugerageze nimba ibiganiro biriko biraba bigagira ngo bice ku mateleviziyo, ni kugira ngo abantu bamenye ko SSH ihari no kugira ngo bafashwe. Sivyo? Nta kiguzi batanga, nturiha n'umuhamagaro. Kandi umuhamagaro ntibawurihisha. Sivyo? Rero ndabinginze by'ukuri murondera abantu babafasha. Murondera abantu babafasha, basore bigeme mu gushinga ingo zanyu, murondera abantu babafasha. Abarushinze twarushitsemo turondera abantu badufasha. Turakeneye abakansara badufasha muri urugendo kugira ngo tugire ingo zifise equilibre. Turabashimiye cyane ku mutubwira inama zikomeye, intahe zidasanzwe. Turabizi neza ko nawe wakurikiye kino kiganiro wabashije gufashwa kwino ntahe. Twiza ko n'ikindi gihe nitwifuza ko dukwandika ikiganiro muzuduhakanye. Yego cyane. Be disponible. Yesu abahezagire. Turabashimiye cyane. Naba bakurikiye ikiganiro nabo nyine turabashimiye. Turangiza reka dusabe sheri wawe dushire mu biganza by'Imana. Kaza Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana igira neza, uri Imana twarakubonye mwami umunsi ku wundi. Turagushimiye ko washimye ko tuba hano hantu, washimye mwami ko tugira kino kiganiro. None mwami ku bwacu ntaco twoshobora, ariko turavuze ngo abantu bose bazocumviriza kize kigire ico kibamariye. Mu izina rya Yesu Kristo ndasengeye buri muntu wese mwami azokumvise ikiganiro, mwami uzumugirire neza, azogire impinduka mu buzima bwiwe. Ndasengeye mwami abantu bose bo muri SSH bariko baritanga kubwizingo kubw'abajene, mwami ndabaguhereje ngo bakoreshe ivy'ubuhizi uzobukoze papa. Ndabisenze mu izina ryawe gera Yesu Kristo. Amen. Amen.